Ishirahamwe Rishoto ryarakiriye abantu 541 harimwo abahuye n'ihohoterwa ry'ikiremwa muntu, harimwo abantu bahuye n'ihonyangwa ry'agateka na muntu mu bice bitandukanye, kwibwa ivyabo ndetse bahuye no kutubahiriza ingingo z'ubutungane n'izintwaro. Muri ejo twarababajwe kandi turabazwa cyane n'abantu bari mu nzego z'igihugu baguma bakugwa agasakisaki kandi bari kubadefanda inyungu z'igihugu. Biboneka ko baje guharanira inyungu rusange umwene igihugu. Uwo muntu ntabwo ikibanza ubwo nyizo ubona bamufuse. Hari naho cyabikora mu kazi tumaze imisi tuyibona. Dusaba ibintu intwari dufise zihabwa ikibanza zishigikirwe, dusaba umukuru w'igihugu abevigira kugira intwari dufizwe zirakora, zihabwa ikibanza zishira habona amanyanga, zishirama amanyanga imbere zubahirizwa. Turatanga karorero twarabaje cyane nkikugwa n'irukora mu kazi uryo waza mushikiriza manza mu ntara ya Bujumbura aho yirukanywe abasipandi n'itege y'umushikiranganje ubutungane byaratubabaje. Yari ahejeje kugaruza ariko ariruka kugira ngo ivyibwe akagwi k'ibihanganye kashinze ishirahamwe ry'amazi mu Rubirizi kivye amafaranga arenga miliyoni 30 y'amazi y'ishirahamwe rya Leta Regidezo. Ahejeje ariko akora kugira abantu barafatwa kugira ivyo bihagarare, agihano bamuhaye kakabuka cagira influence bacha bamufuta. Rero atubwiye nyirico mukuru w'igihugu nk'umukuru w'igihugu arabashikira abantu ariko barakora neza, kuko gufuta umuntu yakoze ivy'igihugu yakora igihugu neza nukudekuraja nukwaka ingufu abandi. Aha turahagarara kandi mugaca twaragwanye turasemerera kubera z'amanyanga bikanye ingufu twaragwanye mugabusha n'ubundi yari amatwamenyeshe mu mwaka wa 2025. Turashimira cyane nyirico mukuru w'igihugu ukuntu yaduhaye indongozi z'ubutungane nshasha akadukuriraho abo twiyita isiha zari mu butungane aho zari kuruzishaka zigafungura zishaka zigaca urubanza zitumiza kubo bahaye. Atwe turamushimira iyo ntege turamuteye intege abandanye aturabira mu butungane abakora neza abirukane atugarukanire abakora neza kudahana rega udahana imbwa biguze imisega n'igihugu kirakeneye guhana kugira ngo tukidevelope. Iyo n'imigani basohokuruga ni babesha kandi turashima cyane cyo mu gihugu kubona duha mu procureur mushikiza manza mukuru ntayigayezo wo mukenyezi, kuko twebwe nje twabishima kubera kuvundi bubaho ne twabwa mu twikukira. Rero ngira ngo umukenyezi tumusaba yuko ko ari umuvyeyi abakenyezi abafasoni zimfuvyi wafise impuwe zibwe ivyabo imanda zigacika zigahera amatongo yabo bakanyagwa n'abantu badakugwako. Icegeranyo cy'umwaka wose ni kuvuga raporo y'amezi 12 yaragize umwaka wa 2025. Tugomba tubashikirize ivyegeranyo bikuru n'ibikorwa bikuru bijanye n'agateka kazina muntu Rishoto yaragerageje gukora kugira agateka kazina muntu mu gihugu cy'u Burundi gashobore gukomera, ndetse n'ubutungane usheko ubutungane by'ukuri byigenga kandi ubutungane kuri bose, no gukomeza intwari bereye demokrasi no kugwanya akarenganyo, kuko muri Rishoto dutegerezwa gukora bimwe by'imva mutima kugira ngo ubundi bwacu umurundi wese yishire yizane mu vy'iwe no mu biwe, aho ubutungane bukorera abarundi bose atari umugwi kandi bukora bwisunza amategeko y'igihugu cacu akingira agateka kazina muntu ndetse na mpuzamakungu akingira agateka kazina muntu. Tugomba tumenyesha yuko mu mwaka wa 2025 ishirahamwe Rishoto ryarakiriye abantu 541 harimwo abahuye n'ihohoterwa ry'ikiremwa muntu, harimwo abantu bahuye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu bice bitandukanye, kwibwa ivyabo ndetse
bahuye no kutubahiriza ingingo z'ubutungane n'iz'intwaro. Muri abo 541 abakenyezi batwituye babaye 341, abasigaye baba abagabo. Muri abo madosiye 541 muri ayo twarakurikiranye, turandikira inzego z'ubutungane n'iz'intwaro, ndetse gushika naho twandikira amadosiye twabona hambaye harimo abigira ibihangange, twabona ko bikenewe bihinduka nyiricubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Muri abo madosiye rero tubamenyesha yuko amadosiye 342 yarose inyishu nziza, abari barenganijwe, abari banyaze ivyabo, abari bari inzira karengane batsindira ivyabo, ingo za sene zigafatwa ntizubahirizwe, ndetse n'abahohoterwa ugasanga ababikora nibahanwa. Kandi twabamenyesha yuko twakurikiranye cyane amadosiye 2 yihoterwa ryakengwa muntu muri mwaka wa 2025, aho mu Rumonge ndetse n'Ingozi Rishoto twarasavye inzego z'ubutungane ko idosiye nk'izo zizikorera ko abo bantu bakoze ivyaha byo gutera kimwe muntu bahanwa by'akarorero mu manza zikibiraho. Turashima ubutungane ko bwaca bikorera ko bahanwa, barahanwe mu manza zikibiraho, ubu bari mu mvuto. Muri ejo twarakurikiranye kandi amenyesha makuru bahohotewe barapfungwa bidahuye n'amategeko bari ku mwuga wabo, ndetse barakwa n'ibikoresho bakoresha byo kumenyesha makuru. Gushikiza tuvugana bararenganwe kandi ibikoresho barabisubijwe. Twarakurikiranye guhagarika abantu no kubafunga bidahuye mu mategeko. Nagomba ndamenyesha yuko urwara urugamba ruhambaye, aho tuba mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari abantu bimonogoje gupfunga abantu bidaciye mu mategeko, kubahagarika bidaciye mu mategeko, ugasanga urubanza civile rw'ideni cyangwa umuntu yaraburanye ivyiwe arabitsindira kugira ngo bajya abantu bari bavyifatiye mu manyanga kugira hore ntasubire, bagaca babwira umucamanza umushikiza manza ati mumbikire. Ugasanga umuntu yarafungiye ubusa muri ico gihe. Bucegeranyo no mu raporo ya Rishoto twari dushitse ku bantu 1000 bapfungiwe mu mabohero 11 agize igihugu cy'u Burundi. Muri abo rero bari bapfunzwe harimwo abapfunzwe baramaze umunyororo, harimwo abapfunzwe kandi amasena yabejeje, harimwo kandi abarose ikigongo cy'umukuru w'igihugu mu mwaka waheze w'2024, aho kurekugwa bagumizwa mu mvuto, ikibanza cyabo bakarikugwamo abandi kubera hatanzwe igiturire. Ibyo turabishima. N'ababikoze kwanga gushira mu ngiro ikigongo cy'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2025 muri ejo twaragwanye, turabishira habona, turabidenosa gushika n'umuro by'umukuru w'igihugu. Abatwara igisata gijejwe ubutungane n'intwari bereye bahanywe by'akarorero, ubu bari mu mvuto kubera barekura abantu mu kibanza c'abandi batsi biturire. Ibyo turabikenguruka. Ndagomba ndamenyesha yuko mu bari 1000 mu cegeranyo cya Rishoto twagiye turabishira habona, turabishikiriza inzego z'ubutungane, tuvuga ku maradiyo. Twagomba kubamenyesha muri abo, muri iki gikorwa cyo kurekura, two kwita kampanye cyo kurekura abantu bafungiye ubusa, twabamenyesha yuko isa tuvugana muzo mushasha butungane bushasha, hariko n'umushikiza manza kizigenza Republika mushasha umukenyezi. Ndabamenyesha yuko mucega dufise isaha benyororo 792 nibo tuvuga ari isaha bariko bararekugwa guhera mu kwezi kwa 12 gushikisa tuvugana. Ndabamenyesha Bujumbura bitwa Mpimba hari kamaze kurekugwa mucega dufise 375, Ibubanza 204, Igitega 176, mu Rumonge mwiboro rya Rumonge 37. Mu Rishoto kandi twarakoze muri umwaka uheze w'2025 kubijanye
n'abakenyezi b'abapfakazi, impfuvyi zirenganywa zanyagwa ivyabo amatongo, n'abantu bamwe bamwe bigira ibihangange mu gihugu bitwaje amabanga bafise mu nzego z'igihugu, abandi bitwaje ubutunzi bafise kuko bitwa abagwizatonga. Muri ivyo rero muri Eshotto cyo twita muri spoliation des biens mu kwiba ivy'abene igihugu twarakiriye amadosiye 32. Ayo madosiye yaragizwe n'abantu batsinzwe, abapfakazi bakatungazwa n'amasentare, ariko ababanyaze ntibaveyo n'amasentare agashikiriza kubera bitwaza inguvu bafise. Kuri ivyo rero nabanda bamenyesha yuko twaragwanye urugamba, ndetse muri Eshotto jewe nyene turabakubizira umugani turorasha nduheba. Amadosiye 28 yarose inyinshi tomoye, ndetse n'abagwizatunga hari n'idosiye y'ububanza ari mu gwizatunga abene gihugu bashika 300. Hari mu miryango igizwe tuhana n'abana usanga abantu igihumbi. Twari tubutungane turagwana ingwano, turitwa na Sebarundi, utungane bwatunganirije no munsi umugwizatunga yarasubije inyuma bene igihugu baratekanye. Amadosiye asigaye nayo turiko turabandanya, abiri ari mu by'umukuru w'igihugu twaramwandikiye. Imwe niyo societe y'abanyamahanga bari kubaribwa izuba riva n'akagwi k'abantu bamenye bamwe biba twitwa abaspoliateur. Izindi nazo twari twinzego z'ubutungane n'amaparike tuko twazikurikirana kugira nabo bigende neza, dutuze akabi kabishe abantu bigira byinshi mu gihugu bagomba kwiba iby'abantu, bagomba kudusubira muri za leta zaryogora duhure. Dushaka ubutungane ko bwubahirizwa amategeko akore mu gihugu atawigira ngo asumba abandi. Twarakoze turakurikirana kandi yuko amadosiye twasanze dasanzwe yari yarashikirijwe n'amasentare arabana banduka amadosiye 6. Turasikiza inzego z'igihugu kugira abe kubahiriza ingingo z'ubutungane. Ingingo z'ubutungane zitubahirijwe idushobora gutera imbere. N'ijambo rakazuza bikunda. Tutegeza kumva yuko mu gihugu ingingo z'ubutungane ari karamugani bacura ubutungane buvuze bose bubahiriza, kandi mu butungane bagakora neza. Hari amadosiye 6 tuko turanigana nayo twatanguye mu mwaka wa 2025. Harimo abantu bigira abo twita ibihanganga abakoca. Turasunika ingo zigomba gufatwa bagasubiza inyuma, ndetse bamwe hari ni dosiye zimwe twavuze imbere y'icyo mukuru w'igihugu, kandi turashima n'umwe z'umukuru w'igihugu zagiyeyo. Mugabo hari amarubingi, hari n'amanama yavuzwe abakoreshejwe datataruka dosiye tunubujana. Twaravuye n'umwe z'umukuru zagenda mugi inama ryari yarabaye zadushikiri. Muri ico gihe rero zima dosiye 6 zimwe twandike umunyesha mukuru w'igihugu, izizi umutwakiye abatoje butungane. Izini nazo zo dosiye tuvuga ni 6. Hariho n'abastanteri bamwe bivanze mu ngo z'ubutungane, aho usanga umwe n'igihugu itongo ryabura muri sentare na kamaramaza. Tubakarorero muri sentare ipezana itongo 47. Umukuru wa sentare ntanyuzwa agacandika ihagarikwa y'ibikorwa mu rubanza rutase pezana 47. Tubakarorero bagaca baza guhagarika kubera harimo abakoroneri bafite amapete bavuze kugabura bibitongo ry'umufakazi mutamu mfakazi mipezana 49. Aha abandi bava mipezana 38 bayifise bagaca mipezana 36 kandi koje gatanze umuco. Aho usanga koje gatanze umuco uwo muntu n'umukongomani se wiwe ntatugara afise aho hantu, mugabo mu by'umukuru ugasanga ni ngora ntazo ndudura cyane bahagomba kunaniza amadosi. Nagomba benshi rero twarakoze birashimwa kugwanya karengano nkako. Turabandanya nubwo bamwe bagomba kubituziza, turabandanya rutinya. Nagomba benshi yuko tutegeza gukora kugira uburundi bwacu abarundi bishire bizane hagati y'akazi na muntu kubahirizwe.
nta urengeye amategeko. Ubutungane bukoze twese tuvuge ati kirazira, niyo ntumbero y'igihugu. Tuhiye duhishije nabonye na nyinshi mu kuri gorabishikiye bavuga ati ubutungane imbere, indongozi nziza twarakwikanye ikorana n'utwara umugambi yabishikiye ati dukeneye indongozi zoheza bene igihugu. Ibi tuvuga ndibaza yuko murindi tugiye gukora mu mwaka wa uza tuzokora bishimwe, kuko twumvise ngira ngo benshi barumvise yuko n'umukuru yavuze yuko indongozi nziza yubaha amategeko n'abene igihugu n'ivy'abene igihugu. Nico tumubwira mu ntwaro rero bamwe bakoreshwa canke ku nyungu bagacagomba kwivanga mu ngo z'ubutungane bo bihagarika, kuko twemeje tuzobitwarira muri kura administratif. Hari abihenda ngo ndi mustache ndi buramatari cendi ministre undarenganya ngo leta ntiburanwa, ndabwiye leta kitaburana, leta yaburanwa bimenye cyo gituma hari kura administratif. Kandi iyo leta itsinzwe iriha ivyo umuntu yahombye nuwo nyene yaratwara arahanwa. Ubu kiratomoye nago nabeje kandi muri urwo rugamba ko gatakazi na muntu muri Joto twarakoze kuvyerekeye ukuraba abantu birukanwa mu buzi bidahuye n'amategeko mu mashirahamwe ya leta canke ayabigenga. Akarono baha twarakwikiranye urwego rwa leta, urwego rwa leta rujejwe ivyakawa bitwa Odeka, aho rwafashe rukirukana abakozi bangana n'108 bidaciye n'amategeko kubera bankira abakozi ba Odeka, abayobozi bakuru kwiba ikawa y'igihugu, ko bafata amazina ya leta akazana akawa keza, abo izo ndongo za Odeka abayobozi bakuru mu mugwabo bagacakora n'aba prive kugira ngo amakawa mabi adafisa akanovera n'agaciro bagaca bakatwara muri makawa y'ama prive kuba ko mahera, hama akareta keza afisa agaciro bagaca bagajana muri prive, ugasanga leta yamishironka kawa katafise valeur kunyi bagaca bagabura amahera. Muri izo gihe rero twaragwanye bihagije muri Joto turabishira habona, ndetse turandika turitura na nyinshi wa mukuru w'igihugu. Mbere ngo ndamenyesha yuko kubera Joto yitanze, nabo nabesha yuko abakozi muri 198 barasubije mu kazi kabo, kiretse gusabo byagaragaye abatasubijweyo yuko bamwe aho bakora amakawa bayanyuruje. Aho naho twebwe tugomera Joto amategeko yubahiriza kuri bose. Kuri ikinyero mwana bamenyesha yuko kubera kwitanga kwishama Joto kubishira habona no kubikikirana, tukandikira umukuru w'igihugu tukerekana namanabesha yuko indongozi zishame Odeka zagirirwa n'iki cyacu twarakoze cyo mategeko, twarakoze birashimwa baca barakugwaho bose barasubizwa n'abandi. Kuri ubu turamushimira ko yaca abikorera, turabishima uko nyene. Twamatabeje kandi yuko mwaka uheze twakurikiranye ikibazo c'abarundi n'abarundi kazi baja kurondera akazi mu bihugu vyo hanze, mu bihugu vya Arabia Saudite, Omani. Twarashize habona abantu kuno bicwa bandi bagahotegwa bigeme bashaka vya furambi, ndetse naho bazi no mu gihugu bagarutse amashirahamwe amagence abarungika agaca bapfunga abahora yuko sinzi bagaca bapfunga kubera gihe hariya amafaranga bavuganye batayakoreye ngo gira ngo amafaranga bagomba gukurako. Narakivuze imbere mu gihugu ndagisubiyemo, hariho n'unanirwa amajase harabandondeye je sindega ubwoba ndabireke. Kandi hari n'urwo amashaka bavuze yuko je bandi turavugana bavuga yuko ngo atase nkani purusa batwara umushahara w'abakozi baje hanze muri Omani za Arabia Saudite. Ndababwiye yuko ndakibanda bamenyeshe ni aho ni sawa, jeje ndabizi tugiye kubikorera ko nico tumaza kubabwiye tugomba tubiranforce rero, ariko tugiye gukora ubu tugomba gukora ibikogwa muri cyamashirahamwe ariko abakozi hanze. Tugiye gukora twegere mushikiranganja jeje imigenderanire umwaka wa 2026 nta gufina akateka kazina mugaza kubahirizwa. Amagence ategerezwa gushira kontra bagiranira umukozi agiye hanze muri Oman za Arabia Saudite n'ahandi gihugu cemereye ko bakorana, batwereke kontra basinyaniye ije kumugaragara, turabe kamahera yose umukozi akorera ari muri Oman na Arabia Saudite ayaronka yose atabakurako, kandi turabe na kontra basinyisha ko yubahiriza ico bitwa norme internationale si la protection des droits
des travailleurs émigrants et les familles. Tuza kuba iziteo rya ONU rikingira abantu baza gukora ubuzi hanze abimukira. Aho rero turakeneye yuko ndakivuze umushikanganje ajeje imigenderanire n'andi makungu, turakeneye ko abasite officiel mushikanganje abagenda hariya na agence barungitse tubone rere makontra uko yubatse, yuko dukeneye yuko amahera yose akorera atwara yose atari uko nyimba mu mashirahamwe mu agence ama society yaje kugira ngo umwana w'umurundi arungikwe acha mu esclavage ntizovyemera mu gatakaza mu iyo nivyo yasodo drome. Cyadusaba mushikanganje w'imigenderanire leta y'u Burundi nibashire igisata ca leta mushanganje imigenderanire na kareta nisanye n'amasezerano. Dukeneye abakomisiyonere kugira aba esclavage abarundi bonye barungike bagende directement twofuma tubona abakoraja muri leta apara mu mifuko y'abantu tugire suivi tumenye n'ishami rya barungitse ni yari bazahura navyo ni nimero tubikurikirane ko najya hirya yeje twa umuntu wese twabanya umuntu yishwe muri ari mu bihugu byaba hanze by'abarabu za Malawi abantu baricwa Tanzania twabikurikiranye cyo tuba tugiye gusaba leta yuko ifata mechanism abarundi bari bene wacu bari hanze bubahirizwe. Namwe ndabeshe kandi yuko mwari shoto twarakwirikiranye cyane amaka y'abantu bicwa abahagarika badaciye mu mategeko n'abakorerwa mabi akorerwa kiremwa muntu. Kuri ivyo rero twagomba muri twabonye byose twagomba dusabe leta y'u Burundi duhereye ku nyine mukuru w'igihugu abashikanje batandukanye mu wese mu bimwega cyane ubushikanje bw'ubutungane gufata ingingo zibereye zidasanzwe kugira ngo abarundi bubahirizwe mu byabo hagati y'akazina mu kubahirizwe kandi n'ugombye kurenga amategeko ahanwe. Tugasaba n'umushikanganje mu byajejwe ari imigenderanire gufata ingingo zikingira abarundi be mu byo hanze gukora ubuzi butandukanye kuko turabona ko ari ingorane baragowe amategeko yubahirizwe iyo bari kuko sibikoko aya masezerano basinya n'indi bihugu bashiremo protocole itomoye ukuntu agati y'akazina mu kazo kubahirizwa kubagiye hanze y'igihugu. Twagomba tumenyeshe yuko twakurikiranye amatora y'abajena makomine imitumba ni n'abashinga bateka ivyagenze nabi twarabibonye muri ejo twege twaraba ibihonyangati y'akazina mu ngoro niyo misiyo yacu n'abahotera kemwa muntu byo twabonye tameze neza twabishikije mu guseni cyatusaba yuko byo twawushikirije iyo mu gukorerako kugira nduse kubona ibintu bitabereye n'atekazina muntu rwego rw'u Burundi kandi twarashimira yuko twabonye twakoranye neza rugamba rabandanya n'ukuri n'abarenganure yitandukanye nabo yasubiriye bongera nta bari bafise bikundira inoti turamuteye intege niyumviriza mama bafakazi. Twagomba tubabwire yuko dushimira cyane umukuru w'igihugu n'ubu kune ko aritanga mu komeza intwari bereye kugwanya karenganyo kugwanya ibiturire mu butungane gushaka ubutungane bubereye no guha ijambo kureka bene igihugu ashijambo tukadomako bitagenda neza na karere mu camanza mukuru kizigenza republika kuko niwe twisunga abamukorera nabi twe turamwemera nakubure abarundi bamuhaye inkoni n'ububasha bwo kushiraho indongozi bibereye amabinga yagira intama nayo nadukuriremwo tuje muri ya demokrasi y'ukuri umubiri ya nabiriya muri arishoto kugira ngo bije gukora by'ukuri vizo byacu intumbero yacu nije twiyemeje kugira ngo ubutungane kuri bose bubeho agati akazina muntu kubahirizwe umurundi yishire yizane n'akazi gashe gutangwa kuri bose atajya wangura bibeho.